Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nimuhorane n'Umukama. Mwiriwe neza mwese. Turabahaye mwiriwe na mwebwe turiko dusangira iki gisabisho mugikurikira ku nsamirizi yanyu abari ngaha mu gihugu cacu n'abari mu mahanga, na cane cane abusanga bacugaranywe kubera ibi bintu vya corona. Umukama arabamenya kandi arabahezagira, akanabaha gusangira natwe no muri ya komuniyo y'inkumbu, agashikana ivyiza kuri abo bose bamusenga n'umutima ugororotse. Twinjire mu nkoka y'imisa tubanza gusaba ikigongo Umukama, duhere ku nami wacu mu mutima wacu aho hose dusabitse imbere y'Imana, twumva ko tudatunganye Imana ibanze dutunganye, iduhe yonyene kwakira neza ivyiza yategekanirije muri uyu mwanya. Ndirega ku Mana rugira vyose, kuko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kuyobagiza ivyo ntegerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaje Mariya muhimbazwa, yamye ari umubikira, n'abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduhe ubuzima bw'amaho. Mukama tugirire ikigongwe. Kristo tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Dusabe. Mana mushobora vyose kandi wamaho, we twubahuka kwita dawe, nukomeze mu mishaha yacu umutima w'abana, kugira ngo dushobore kwinjira muri ya ntoranwa watwemereye. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wakaba n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Petero na Yohani bamaze kurekurwa, barashika iwabo biganira biwabo ivy'abakuru b'abasaseredoti n'abashingantare bari bababwiye ngo bavyumve. Baca bashirira rimwe ijwi hejuru babwira Imana bati, Mukama, ni wewe waremye ijuru n'isi, ibiyaga n'ibirimwo vyose. Ni wewe wakoresheje mutima mutagatifu n'ururimi rwa data wacu Dawudi umusavyi wawe, uraheza uvuga uti, ni kuki ibihugu vyihaye akamo, abantu nabo bakanama ibitaja ntibize. Abami b'isi baragararije, bene intara barakoranye ngo bagwanye Umukama n'uwo yimitse. Nukuri muri iki gisagara Herodi na Ponsiyo Pilato hamwe n'intara z'abanyamahanga n'imiryango y'Isirayeli bakoraniye kugwanya umusavyi umwe mweranda, Yezu wari wimitse, kugira ngo barangure ibyo wari washatse ku bubasha no ku bumenyi bwawe. None rero Mukama, itegereze ingene baduhigira, maze abawe bashobore kuvuga ijambo ryawe batagira amakenga n'intete. Uko nyene wama ugaranzura ukuboko, ukaba uhanuye, kandi izina rya Yezu
rikaboneraho gukora ibitangaro. Bugingo bariko barasaba, bumva aho bari bakoraniye hariko haragigimba, maze bose buzura mutima mutagatifu, bakaza baravugira hose Imana atamakenga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ahiriwe uwegukiye Imana. Ahiriwe uwegukiye Imana. Igituma ibihugu biri mu mudugararo, induru itagira mvura niyiki. Abami b'isi baragararije, bene intara bariko barahigira umukama n'uwo yimitse bati: ingo ducagagura imigozi batubohesheje, dushiburire kure umuzigo baturemetse. Ahiriwe uwegukiye Imana. Umwe avyagiye mw'ijuru biramutwenza, umukama abatwengera mw'ijigo. Hanyuma n'ishavu n'akantu ababwira ijambo ribahundagaza ati: ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni umugwa wanje mweranda. Ahiriwe uwegukiye Imana. Nzoyaga ingingo yashinzwe n'umukama, yambwiye ati: uri umwana wanje, ni jewe nakwivyariye uyu munsi. Nsaba nzoca nguha ibihugu byose bikubera iragi, isi yose iyiva ikagera izoca icika gwawe. Uzobimenaguza intahe y'icuma, maze ubijanjagure nk'ubujanjagura imibehe y'umubumvyi. Kristo yarazutse, umuco wiwe waratuboneshereje, twebwe yacunguje amaraso yiwe. Aleluya. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani mweranda. Ndazwa mukama. Mu bafarisayo hariho umuntu yitwa Nikodemu, umushingantahe mukuru mu Bayahudi. Agendera Yezu mw'ijoro, araheza amubwira ati: Rabi, turazi yuko wewe uri umwigisha yatumwe n'Imana, kuko nanone atawoshobora kugira ibimenyetso ukora atari kumwe n'Imana. Yezu amwishura ati: nukuri nukuri ndabikubwiye, udasubiriye kuvuka ntiyoshobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramusubiza ati: umuntu yoshobora ate kuvuka kandi ashaje? None arasubira mu nda ya nyina wiwe ngo yongere kuvuka? Yezu aramwishura ati: nukuri nukuri ndabikubwiye, udasubiye kuvuka ku bw'amazi na mutima ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri n'umubiri, naco ikivyawe na mutima n'umutima. Ntutangazwe nuko ndakubwiye nti mubwirizwa gusubira kuvuka. Umuyaga uhuhutera aho ushaka kandi wumva ijwi ryawo, ariko ntumenya iyo uturutse n'iyo urora. N'uvyawe wese na mutima nuko ameze. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristu.
kuzirikana aya majambo y'Imana, reka duhere kuri no nkuru nziza. Hari umuntu twumva yagarutsemo cyane, umuntu yitwa Mutima, umupersona wa gatatu mu butatu bweranda. Mu gisomwa ca mbere nako mu nkuru nziza turumvise ingene Yezu amugaruka ko ariko arayaga na Nikodemu, kamubwira ati utavutse ubwa kabiri muri mutima ntushobora kumenya no kwinjira mu bwami bw'Imana, kwinjira mu mabanga y'Imana, mu mabanga y'ubwami bw'Imana. Nikodemu yari umutama akuze, agaheza akabaza Yezu ati ivyo bishoboka gute? None jewe nzosubira mu nda ya mama hamasubire kuvuka? Uca gusanga na nyina watarakiriho. Bikamusiga ubwenge. Yezu agaheza akamusigurira, kamwereka yuko si ugusubira kuvuka ku mubiri, no kuvyagwa muri mutima. Nikodemu ubwa mbere tutahure neza yuko nkuko tumubona ni umwe mu bafarizayo kandi bakuru bakomeye. Aha tubanze tuhakora ikigwa ca mbere, twame twiyama vya bintu usanga dufatira mu kivunga. Iyo tuvuze abafarizayo tukama tuca tubona abantu bagwanya Yezu kandi umenga ni bose. Kenshi turakunze gusanga umenga turafatira mu kigwi, cyane cyane ubu ugasanga bireze ibi vy'intara, vy'imigambwe, vy'amoko. Niko urashobora gusanga ugwinshi rw'abantu mu mugwi munaka rwigenza uku, ariko burya mu bantu bose wamusanga hariho umwe, babiri, batatu canke bakenya bashobora kuba bariko barondeza inzira y'ukuri muri ico kigwi c'abantu kumbure bafashwe uku canke kuriya, muri ibi canke biriya. Twirinde rero bimwe twita mu gifaransa vya globalisation. Twame twigana uku Yezu tumubona, uku tubona mbere na Nikodemu, kwishikirira umuntu ukumva umutima wiwe. Nikodemu naho ari muri ico kigwi c'abafarizayo arafise uwundi mutima. Abantu bashobora kuba bari mu migwi canke kuriya, mugabo badasanga iyo mutima, batari mu ntumbero imwe. Na Yezu rero abafarizayo bose ntiyabafatira mu kivunga, umwe wese yaramufata uko amwegereye. Jewe mu kivunga c'abantu banje, cabo dusangiye ubwoko, cabo dusangiye umugambwe, tugire twinjire mu vyo kwiyamamaza n'ibindi, cabo dusangiye intara, cabo dusangiye ibi na biriya, umugwi w'ubutumwa. Ubwo ndafata umwanya wo kugira démarche personnelle, kumva yuko hariho ahantu ntashobora gushikira ukuri k'ubuzima bwanje nibagije ko ndagushikanwa ko n'ico kigwi gusa. Hariho ahantu nkeneye kwegera ukwi wanje. Najewe muri ico kigwi c'abasaserdoti, turi abasaserdoti twese, mugabo niba musanga dusangiye umutima. Hariho ahantu nama nkenera yuko nza ukwi wanje, nkabaza Yezu inzira y'ukuri k'ubuzima bwanje, kuko ikigwi ntigikwiye conyene. Ariko kandi turaza kubona mu gisomwa ca mbere ko bikeneye gusubira mu mugwi. Nikodemu aragize démarche personnelle, araza kwa Yezu, arahagurutse araje kwibariza Yezu, kuko aramaze kumubona akamwihweza n'umuntu akunda ukuri, ntarashobora by'ukuri kwegukira gose Yezu, mugabo ariko araza, aratanguye aramwihweza, akabona ingene yigenza, akamumva amajambo avuga, karaba ibimenyetso akora, akavuga ati uyu muntu si umuntu asanzwe. Umuntu afata umwanya wo kwihweza, umuntu afata umwanya wo kwihweza ubundi ingene yigenza, akanamwegera akamwumviriza. Kenshi dukunze gutwarira hejuru kuko twabonye umuntu atuguye ukagiseruka, ingene gisa, ingene kimeze, bene uwo hariya anye, okay, fini termine, ugacumucira urubanza ugacushira ku ruhande, ugasanga urahushije. Nturamubona, nturamwiyumvira,
cyangwa ugasanga bamukubwiye uku nturafata umwanya wo kumwihweza ngo umwiyumvire. Nikodemo aratambutse ararenganye ivyo ahora abona Yesu akora, kuko ibitangaza vyovyo urashobora no gusanga n'aba bantu mbere bakoreshwa n'ububasha bubi barabikora. Abantu baza bakubwira ati twagiye ku mupfumu ngo yatuvuye ngo kandi twakize, kandi akaza kwirega ukamenga yireza avuze ati bon ndaje muvye krediye mugabo nigwagira nako kandi nzosubirayo. Bibaza ko yagukijije. Uritonda. Hanyuma ni byiza yuko umuntu aheza akarengana urwo rugero gusa rwo kubona akaza kumviriza akayaga. Nikodemo arinjiye mu kiyago na Yesu. Uyu munsi turakunze uyu Yesu wo ku marezo, wo mu matemoignage batubwira, mugabo ugasanga nturafata intambwe yo guhaguruka ngo uze ngo muyaga ukwi wawe. Hariho ijambo agufitiye, inzira yawe kandi ntiyanditswe ubwa mbere mu rwinshi. Yesu aragufitiye umugambi ukwi wawe, kandi bugingo utarageraho usubiza hamwe na wewe mukuri. Ugusubiza hamwe nawe mukuri mu kwakira umugambi w'Imana kuri wewe, nta mahoro uzoronka. Twariko turayaga n'umuntu afite ibibazo byinshi, ibintu by'ingwara gumagwara, baganga akabona yuko binabasiga. Yani harageze igihe cyaho utera iyindi ntambwe yo gusubiza hamwe n'inzira y'ubuzima bwawe, yo kwirekonsilia n'ubwo buzima Imana yashimye ko buca ngaho. Warasenze uraja mu marote, turasaba amadeliverance, urasaba amarekorection, urasaba ukizwe igitangaro urakibura. Ubwo nta rindi jambo kumbure Imana yanditse ngaho. Kuvyagwa rero muri mutima, kumva ibanga rya mutima mu buzima bwawe. Nikodemo yari umuntu azi ibintu byinshi bihaza umutwe, usigura kumva ivy'Imana mu bwuzure bwa kera, mugabo hariho ikintu ashonje: kuvyagwa muri mutima, guhabwa mutima mweranda, kuzuzwa mutima w'Imana. Nivyo bizohava bimuzana nawe kumbure Yesu amaze kuzuka agaheza, kuko hariho benshi bavuye mu migwi y'abafarisayo baraheza barakurikira abatumwa, barumva bati ubu nta yindi nzira iriho, nta kundi kuri. Bimwe twakorera mu bwuzure bwa kera koko by'ukuri Imana yarabiranguye muri Yesu Kristo, niwe rero Mesiya, ariko aracari ku rugendo. Twese turafise ukungene mu rugendo rwo kwemera tugenda turakura. Nimba we byaranyarutse ntucebaza ko bose bica binyaruka, hari abo biza buke buke. Kumenya kumviriza umuntu wese uko Imana iri kwiramuzana ku rugero rwiwe, n'ubundi buryo bwo kubaha igikorwa cy'Imana n'umuhamagaro w'Imana kuri ku muntu. Yesu amubwiye ikintu gikomeye, arakeneye ikintu gihaza umutima wiwe, mutima w'Imana. Wamushobora gusanga ibintu tubizi, dushobora kuba twaranabyize, dushobora kubinyanyura tukanabisigura neza, ariko hariho ikintu ngombwa: kuvyagwa na mutima. Mutima yamatuma twumva koko ukuri k'ubuzima bwacu kukaturyohera aho buriko buraca hose, tukumva ko Imana iri ku ruhande rwacu, tukayiyumvamwo kuko nayo twiyumvamwo, atari bya bishobisho oya, mugabo kumva akanovera n'ibanga ry'ubuzima bwawe, kandi ukumva ko bikunyuze, ukabona n'ibimenyetso bimwe bimwe Imana ikwereka iti uri by'ukuri mu ibanga ry'ubuzima bwawe. Nikodemo nivyo yarashonje. Igihe utararonka uwo mutima kubwira agushiramwo iryo banga ry'igikorwa cy'Imana, ry'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe, hariho ahantu ugikeneye kumusaba kwegera Yesu ukamubwira uti
Yezu ngirira iyindi effusion. Uyu kwari kugira ngo abanza komezwe muri mutima mweranda. Mugabo n'abakomeje muri mutima mweranda barakeneye gusubira kumunagurirwa. Ari naho dufata akanya tukaja muri recollection, tukaja muri retraite, ukumva uvuyeyo umutima akuzuye, akunaguye. Nivyo byashike n'abigishwa ba mbere bari bararonse mutima ku Pentecote. Mugabo urumvise yuko muri ico gikorwa kitoroshe cyo guhangana n'uruhamo rutanguye rw'abakuru b'intara bakeneye gusubira kuzuzwa mutima mweranda. Mwumvise mu gusozera igisomwa ca mbere ngo ubugingo bariko barasaba bumva aho bari bakoraniye hariko haragigimba ngo maze bose buzura mutima mutagatifu bakaza baravugira hose Imana. Aha rero twumve igituma dusubira kuronka effusion. Ndi patiri naronse mutima ariko ndakenera kuronka effusion. Ndi mama ashobora kuba mbere nkora n'ibintu ariko ndakeneye kuronka effusion kugira ngo ume numva ibanga ry'ubwami riri muri ivyo vyose ubuzima bwanje bucamwo. Umukama arabanaguye, arabahaye izindi nkomezi nshaka ko baramurose ku Pentecote, baragiriwe confirmation ku Pentecote. Mugabo arasubiye kumunagurirwa imbere y'ico kintu gikomeye bagiye gutangura guhangana nabo. Ni ikinyene twumvise rero Petero na Yohani agaruka bavuye imbere y'abakuru babateye ubwoba bati turabihanije ntimusubire kwigisha, ntibavuga ngo ku izina rya Yesu, baratinya no kubivuga mu kanwa kabo ngo ntimusubire kwigisha ku izina ry'uwo muntu. Petero na Yohani babwiye bati reka tugiye kuvyiyumvira tuzobaha inyishu. Oya, hariho ibintu bimwe bimwe bikomeye bikora ku mutima wawe, bikora directement ku buzima bwawe, utirigura twari yarusha guharira no kurondera isinzi inzira y'umwumvikano. Umwumvikano wa mbere nuko twumvikana n'umukama, hama ibindi bigakurikira. Aho ntibashobora kuhatsitara. Umukristo atsitaye kukuri kugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo aba yihakanye wenyene, kuko niho hari iremezo icyamuremye nk'umwana w'Imana, icyamuhaye kuvuka gushasha nk'umwana w'Imana. Ibirego barabwira ati byiyumvire namwe, ahubwo ntimudutume kuja kwiyumva ngende duzosaba kubivuga, ahubwo byiyumvire mwebwe nyene. Ikibazo bakakibasubiza. Ninde yohakana ico yabonye? Ninde yohakana uwo basangiye? Ntibikunda. Ntimudutume kuja kwiyumvira ingene tubivuga ukunda, ahubwo genda mwe mwiyumvire. Turi ikibazo gitegerezwa gutuma abandi bataremera Yesu Kristo biyumvira ku buzima bwabo. Imbere ya Yesu nta neutrality hari, bivuga ngo naho magaze, atawuhagaze uramugwanya. Utegerezwa guhagarara ahantu. Imbere ya Yesu nta ntaho magaze abaho, nta kazu yaze kabaho, canke uramukunda canke uramwanga. Byona himbo gasanga kumbure uri kuri mu nzira uri kurarondeza. Mugabo ngo byose ndatwara muri je, oya ntibibaho. Udakonje canke ngushuhe ndakuruka. Imbere ya Yesu nta neutralite ibaho. Aba batumwa rero icyo tubona kindi tubakwa ko ciza nuko rero ari ikintu gikomeye twamumvisemo gituma buzuzwa mutima mweranda, bakamunagurirwa akabakomeza imbere y'ico kintu gishasha bagire batangure guhangana naco. Tuzoziba mu misiri mbere basanzare. Imana ireke basanzare mu hingo myinshi, babahame bamwe baje hariya abandi baje hariya. Ariko tukabona rero ukungene bakirira hamwe mutima w'Imana kuko bashize hamwe. Abatumwa bavuye kubonana n'abakuru ntibaciye bataha mwe wese ngo asubiriwe, mwe wese asubire agende kuvyimaririwe. Oya, baciye bagaruka mu muryango.
bariganira abandi, batanga raporo. Ari abantu b'abakristu usanga umenga dushaka kubaho mu bukristu bwigenga rwose, tukibagira ko ari ahantu dukeneye kuguma dusangira ibibazo by'umuryango, ibibazo byo kumenyesha inkuru nziza, ibibazo by'ubuzima bw'ekleziya n'abandi, kuja hamwe mu muryango tukumva ibintu bishikira abapati n'abasenyeri bacu ukamenga ni iby'iwabo hariya, cyangwa ugasanga na twebwe rimwe rimwe hari igihe tutabibasangiza neza. Umutima acabura hafatira kuko yamakora rwose afatiye mu bumwe dufitaniye, atari umwe bw'ikigwi cy'abantu bahurira hamwe ku munsi w'Imana, mugabo mu bumwe bw'abasangira intumbero ku bibazo by'ubuzima, ibibazo byo mu kibano, ibibazo bya politike. Kazubona abakristo ekleziya ihaye intumbero ya politike, mugabo bagaca batwagwa na politike bakayugaranamwo, bagatangura gushira ibiti mu maguru ya ekleziya, kandi ekleziya yabahaye umuco. Ibyo ntibishobora gukunda ko twuzura mutima, kuko duca ducanamwo. Nimba mushaka kuja muri propagande muri iyo minsi iri imbere, mwumva ko mwuzuye umutima, mugumane na mutima ahari iby'ukuri bwa mbere, hanyuma wumve yuko mu kuja gukina ibica nk'ibiriya ari igikorwa mutima kurungitsemo. Uyu munsi papa mwijambo ahora atanga ku mico bita tweet yavuze ati dusabire n'abo bantu bakorera bose muri ibyo by'intwaro na politike. Je nabonyemo ikimenyetso kuri twebwe tugire twinjira aho hantu, kuko abakorera muri politike no mu migambwe ni mu gikorwa gikomeye cy'urukundo rw'Imana. Nitwumve yuko umenga aho hantu n'ahantu hahebewe shetani, hariyo abana b'Imana. Oya, twarayo wa mutima tugabane iyo turi mu muryango w'abakristu, kandi uri mu mutima umwe n'umuryango wose, uri mu mutima umwe n'inkuru nziza ya Kristo, wumva ko wanaguriwe mutima na mutima w'Imana, uheze utwareyo inkuru nziza yuko Yesu Kristo ari muzima. Ugende wiga imigambi ishobora gutuma iki gihugu gihagarara mu buzima. Abantu bariko barapfa nabi bagira ubuzima, bagira ijambo ry'ubuzima, bakagira n'ingingo n'imigambi biri mu buzima, atari bimwe byo kugwana turondera utunyungu duto duto tw'imigambwe yacu, tw'utugwi tumwe twacu. Papa ariko yabivuze, ahubwo tukumva tuti twarahawe ubuzima kugira ngo duhagararire inyungu rusange y'ubuzima bw'abantu. Abatumwa ntibashobora guharira no guta umwanya ku kintu gikomeye, inyungu rusange y'ubuzima budahera bwa zina muntu, urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Kumva yuko wewe wagizwe uwukorera gukura abantu mu by'urupfu ngo batera agatambwe bisunonore mu buzima. Umuntu by'ukuri akorera iterambere ry'ukuri aba ariko arakorera izuka rya Yesu Kristo. Umuntu atuma umuntu ahaguruka akaba mu buzima buhagaze neza, aba ariko arakira Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ufasha uwundi kuva mu buzima buri hasi akiduza akadugana na mutima mu buzima busumbirije buhereye mu mutima wiwe no mu bindi by'ubuzima bwiwe, by'ukuri uba warakiriye inkuru nziza y'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Inkuru nziza y'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo si ibintu byo mu kirere byo hariya, n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Iyo nkuru nziza ibaherekeze aho muca hose, mwame mwumva yuko mu kwitwara muri mwebwe nimwe muhagarariye by'ukuri iterambere ry'umuntu ahagaze neza imbere y'Imana. Amen.